ko babasirikare bakoroka ko bashobora kuba bamaze gukoroka birashoboka hari abaturabire ko ukomanda kamera ziraba hejuru ndabona abantu bose batanguye kuraba hejuru nta nkeka ko babasoda bakoroka bamaze gukoroka aho usanga ya ndege itanguye kuza ndayumva iri kwirahinda yego uravye n'ingene abantu bicavye ibirori bariko baraba hejuru bishoboka ko bamaze kubonaho ikintu babarekuriye kure vya mbere barindiriye cyane gose nta muntu n'umwe yaje hano atiteze kuraba ibirori bigira bikorwe n'abasirikare bakoroka bava mu kirere ari hejuru baracari kure cyane hejuru mu kirere nabujya buntuze baratuze yari kutubwira nk'ibirometero bakorotse bava ko prima ariko arabereka ndabona yerekana neza umuyaga singira bariko baramubaza ati mbega ivyo bintu bimeze gute abafata amasanamu nabo urabona ko baburabiye mu rugi nawe aguye hafi ya wa muzingi aba basirikare ntibasanzwe ubona ko bagwa bahagaze bagwa bahagaze ariko Felice ahantu wo kurungikayo ga Felice wewe ubona kabisa hari ahantu wo kuruka kaza n'umutaka ugashika je nibaza ko sinona byemera kucayo je nibaza ko woca ukimaza amaguru bopfa kubimbwira nkaba nirutse ndabona bose baraba hejuru hari uwundi akiza hari uwundi akiza abo mubona ureba n'umuhinga bongera amashi bagenda kuyaga n'umuyaga ubu naho rero bagira bavuge ivyo bahejeje gukora Ajida Mukeshima SSC 4942 de la matricule adjoint chef instructeur au centre d'entraînement des parachutistes vous présente la section de chuteur libre à haute altitude à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance du Burundi. Le son de démonstration est à présent terminé. À vos ordres, votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Rero dufise ingabo zizi ubwenge zikerebutse ku mwaka uzaho tuzobereka benshi abasipara bazokuzura ikirere hanyuma umwansi acacugumira barabikoze birashimwa ntihari horoshe ntihari aho gutuma umwana mugabo dushitse hariya je nari mu bambere batanguye twarakoze birashimwa bashabagira bati mbega abo bantu ahubwo ndibo kwigisha abandi banyafrika abasirikare babonye muri Afrika tuca turarengera ibintu byose turagarukana amahoro muri Somalia baratekana baradukunda mbere batwita bamwe papa Burundi kuko barabavura abaganga b'abarundi bakavura abasomali ku buntu aba bantu ni intwari ntibaje aho abandi bagenda barogiye kurondera amatungo n'ibindi abarundi bagiye gufasha aho Somalia igeze ndabona jewe uburundi bufisemwo ukuboko kunini naho abarundi ntibavuga menshi ntibavugira hejuru twivugira make make mugabo tugakora byinshi uri hano kuri stade intwari yabitumenyesheje mukanya haca hakurikira ya defile ya gisirikare ariko nkuko yabitubwiye mukanya babasirikare muzi ko ari barurangiranwa bakoroka bava mu ndege mu kirere kure cyane abo bita abapara baca bakoroka bava mu ndege mukanya hanyuma haze gukurikira ibindi biduga nkuko mwabibonye umukuru w'igihugu ariko aragenzura n'ingabo mwabonye ibiduga byinshi haro n'ibindi mbere mutari mumenyereye kubona muraza kuzibona zica ngaha mukanya nivyo biza bica gukurikira haraba nabandi baza gukoroka mu migozi bava mu ndege n'utundi tugenegene baza kutwereka hanyuma haca aba ya defile murindirana ugweze ndazi ko muyikunda cyane ni defile ya gisirikare iza kugirwa n'amabatayo 13 haca hakurikira amabatayo 6 y'igipolisi nuko rero turindire nkuko mubibona abategetsi batari bake bashitse hano dohereye kuri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganje wa mbere umukuru w'inama nshinga amateka umukuru w'inama nkenguza amateka
murababona hari umushikiranganje wa mbere umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD n'abandi abakuze abakiri bato n'ugwaruka isinzi stade intwari iruzuye umenga nigi niryo utaronka aho umenera. Murababona rero nkuko mubibona ibirori mu kanya tuce tubareka mubandanye mukurikirana ingene biza kugenda. Kugira zinyaruke hanyuma rero abo basirikare bakoroka mu nda y'indege bahejeje acakurikira rero defile y'agakura izobugizwe n'ingabo z'abasirikare hamwe n'ingabo z'abapolisi. Inyuma ya defile haraza kwerekanwa naho nyene utuntu tw'utugenegene tari ruke aho muza kubona vya bigwanisho rutura biza guca ngaha birengana nkuko twariko turabivuga mu kanya nabonye abakorana na baba basirikare bakoroka bava mu ndege mu kirere. Gaspari Baratuza uno munsi novuga ari wafashe mu minwe ibirori kuko nkuko nababwiye ni ibirori biza kuba ahanini ari vya gisirikare kuko haza kudefira amabatayo 13 y'abasirikare n'atandatu y'igipolisi urumva ni nk'igice nk'igice. Hanyuma ariko imbere yaho turaza kubona abo basoda bakoroka bava mu ndege, hanyuma tubone ngira ngo n'abaruruka ku migozi bose baraza kuza. Hariho n'ibindi bikoresho bya gisirikare biza kwerekanwa hano. Twabonye ubwato bugwanira mu mazi neza cyane. Hari n'ibikoresho tutamenyeye kubona bya gisirikare. Abadukurikira babe hafi, nabonye ko n'ibintu no munsi biza kuba biryoshe gose. Biza kuba biryoshe kuko ivyo nabonye no munsi bisa n'ibiruta mbere ivyo twabonye duhimbaza imyaka 50 Uburundi bwari bumaze bwikukiye. Ndabona umengo no munsi abasirikare kabisa biteguye neza. Ego cyane biteguye. Turabona kandi hano ku kibuga Stade Intwari novuga ati ni rya mbere ngira ngo bibaye mu mateka ya bino birori aho haza abene igihugu bangana gutya. Nariko ndabivuga mu rurimi rw'igifaransa. Urabona ko Stade Intwari yarasubiwemwo, ni kimwe mu vy'Uburundi bwiratira muri ino myaka. Ego cyane. Kare ntiyanganuku mugabo je nende imenyereye kera uza kuraba ngaha kuri stade haza abantu benshi cyane banganuka ariko baba baje kururira umupira. Wababona nk'iyo wakina za Vitaro za Interstar n'indi migwi za Musonga Tigitega yamanutse ino. Musonga Tigitega nawe yamanuka ntibanganuka. Iyo bakina peut-être na za Zamaleke n'izindi zaba zivuye hanze niho babona abantu benshi, ariko uno munsi uraba abantu ingene bangana ni benshi n'intebe zuzuye bicaye ku ahantu hatagira intebe. Abana bakubwira ngo mwodufasha tugashika muri stade kugira tubone abasirikare bakoroka bava mu ndege. Urabona ko nibaza ko nico cyatumye abantu baza ari benshi cyane, na cyane ko bari bamaze iminsi babona imyimenyerezo bajya abasirikare bariko bagira ngaha ku kibuga Stade Intwari canke hariya ku Musaga, bavuga bati turarindiranye igishika ko irisango rigera tuje kubirabira. None babishize mu ngiro, bashitse ngaha ni benshi ni ikintu kidasanzwe kubona abanyagihugu bavyitavye ku rugero rungana gutya. Biraboneka abategetsi ku rwego rwo hejuru urabona ko bishikiye hano. Umukuru w'inama nshingamateka General Prime Niyongabo arongoye urwego rwo kwivuna abansi. Nibaza ko naho hari abariko barabikora hariya, nibaza ko ari intumwa ziwe nabamubereye amaso hajya n'ahandi hoho abonye ko ni nawe yakiriye nyene icubahiro umukuru w'igihugu be na General Joseph ku rwego rw'igipolisi atanguye kugenzura ingabo mu gisirikare n'igipolisi. Naravye n'ingene bicaye mu bwugamo bw'iteka. Umukuru w'igihugu burya akikujwe n'urongoye urwego rwo kwivuna abansi n'urongoye urwego rw'igipolisi baramukikuje kuko nibo bajejwe ingabo bose kujya hora kikuzwa n'abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka. Uno munsi kugira wemere hajya ko igihugu cikukiye neza na neza, uvuga uti imbibe z'igihugu ziracunzwe n'igisirikare, hanyuma umutekano hagati mu gihugu nawo uracunzwe n'abapolisi.
ingene Yego cyane ni ibirori hajya Eh, turabona murabona na za intore rero tuzimenyereye neza na neza mu ntara ya hariya mu ntara ya Butanyerera mu neza Kirundo na hariya mu neza, Kirundo hariya za Busoni hariya Busoni za Bwambarangwe za Bugabira hajya rero bajya ngo nibo batambiye ingabo z'u Burundi ingabo z'umwami zatsinze bajya ngo nibo baca bajaho bagatamba bakigina ko intsinzi no kurwana baragwana hajya bari nk'abasirikare n'abasirikare barya ntipari ugutamba uri gusa hejuru mu kirere ari intore nizo naho ryo bari barabagwana ritoyi araribona turarindiye rero rero ko turindira ibica bikurikira mu kanya baraba hambavu ya turarindiye ibirori by'agakura biza gukorwa baratuza yatubarira uko ari bibiri n'icibabi mukuru w'igihugu urabona ko rero baza nawe nyine gukizura abirindiriye yego cyane urabona hajya yambaye n'umudari nimba mbona neza arambaye umudari n'impuzu zera aronka amanota meza cyane intore hajya ziguma ziyereka ziryosha ibirori zireka ziryoshya ibirori ariko mu kanya hajya abatimbo nabo nabonye umenga bazanye ingoma 64 yewe ntibisanzwe uravye n'ingene zitonze ni nyinshi uravye n'ingene zitonze ariko birantangaza ukuntu ingoma 64 zishobora kuvuzwa mu mwanya umwe kandi hakavuga ijwi rimwe hagasohoka ijwi rimwe ubwo buhinga ntibusanzwe ku hari barundi ubuhinga bwabo abahungu nabo tubamenyereye baturuka hariya mu Gishora birashoboka ko bavuye mu Gishora mu ntara ya Gitega nibaza ko nabo mu Gishora bishikiye ngaha kuko nivyo ko iwabo ibirori nk'ibi biriko birahabera mugabo ku rwego rw'igihugu uno munsi ibirori byabereye mu ntara ya Bujumbura nibaza ko byura amatari w'intara ya Bujumbura nawe nyene ari iteka turaza kumva icyo avuga mu ijambo ryo kwakira abashitsi ndumva hari urwamo rw'abantu bitavye ibirori ngira ngo kumbure uravye bariko baraba hejuru bishoboka ko babasirikare bakoroka ko bashobora kuba bamaze gukoroka birashoboka hariya baturabire ko ukomanda kamera ziraba hejuru ndabona abantu bose batanguye kuraba hejuru nta nkeka ko babasoda bakoroka bamaze gukoroka aho usanga ya ndege itanguye kuza ndayumva iri kwirahinda yego uravye n'ingene abantu bitavye ibirori bariko baraba hejuru bishoboka ko bamaze kubonaho ikintu babarekuriye kure vya mbere barindiriye cyane gose nta muntu n'umwe yaje hano atiteze kuraba ibirori bigira bikorwe n'abasirikare bakoroka bava mu kirere ariko tubamenyeshe ko hambavu y'ivyo hari n'ibindi birori bidasanzwe abasirikare bateguye kuza kwerekana hano gume mukurikirana kugira ngo murabe ko mubone ko Uburundi bikuri bufise igisirikare bishoboye twifuje ko yaba bidukundira twari Gaspari baratuza barabizi urarindirangirirwa ni wabizi neza kuko namushikiriye turavugana namwe turagerageza bose abanyungaburo bakorotse kuri stade bose ati namwe mureko murabicisha kumbonera kure kumbonesha kure ikibiriraho ati aho nta ngorane kugira ngo ni yatangura gusigura ibijanye n'ibikorwa bya gisirikare turaza kumureka kugira bavyumve neza abari wabisigura hari ibintu azi kuturusha twebwe tutazi yego nibaza ko aza gufashanya nibaza ko bashobora kuba bashitse basirikare bakoroka kugira ngo bariko baregereza yego murabona mu kirere nk'abariya mukuru w'igihugu ariko arabaraba n'umutambukanyi wiwe ntibababona neza ntabyo aho bicaye ariko urabona ko avuga ati rindira barahabona mu kibuga ari hejuru baracari kure cyane hejuru mu kirere nabujya muntu ze baratuze ari kutubwira nk'ibirometero bakorotse bava ko prima ariko arabereka ndabona singira bariko baramubaza ati mbega ivyo bintu bimeze gute abafata amasanamu nabo urabona ko baburabiye mu rugi bose amakamera n'ama appareil photo araba mu kirere mugarira ni bwa buhinga hajya umuyaga baraza kuwujengajenga bawuganirize mukanya bavuga rumwe nibaza ko indege iri kure cyane
ariko bamaze gukoroka ariko baracari kure ntibaregereza aho kumbure dushobora kubabona neza mu kanya katarambiranye muraza kubibona ubuhinga budasanzwe bw'abasirikare iyo bamukundira ngira ngo ari kuruka drone mu kirere ikabasangayo ariko ngira ngo ntibyemewe n'amategeko ngira yo hava bagonga cyangwa bakagonga Omero turabira nibakwemerera wasange mu kirere twakenera nibagera nko ku kilometero nibagera nko ku kilometero batwereke ku birometero 20 ari hejuru nibaza ko bigoye cyane byokunda ariko ico bikoze ngira bava kure cyane bakorokera kure cyane ko urabona heze umwanya batarashika indege hareze umwanya tuyumvise bakorotse twabonye ko bakorotse ariko urabona ko tutashobora kubabona neza ariko icyo bikoze urabona ko abantu bose amaso ari hejuru ari mu kirere abantu bose bahagaze muri stade bahagaze abafise amatelefone bariko barafata amasanamu ubuhinga bwarateye imbere ibintu bibereye ijisho rwose icyo mbona gusa ivyo byose nta n'umwe afite telefone ishobora kubabona iyo bari mu kirere hari amatelefone akomeye baraza kubabona neza nibegereza nari mubitiye hanze kugira ndabe ko hari ikintu umuntu ashobora kubona Felicien ariko uko ndabibonye winga muri stade nta na kimwe mbonye no hanze bisigura ko bashobora kuba bakiri hejuru cyane ego uravye mu kibanza twe turimwo biragoye ko twabona iyo bari nibaza ko atari twebwe twenyene kuko urabona n'abakameramani n'abafotografe bari hariya hasi ubona ko amakamera yose ahanze amaso ikirere kugira bashobore kubona isanamu nimwe boturungikira mugabo urabona yuko haracari kure cyane ngo mugenzi wacu Omeriyo ego yaraba kagira cakoze nibaza ko ivyo mworohera reka ntiduhave tumukoresha amakosa urabona bose bariko baraba mu kirere reka turindire ego reka turindire ariko urabona umengo utuntu dutoyi mutugongera abapara drone zavuye ngaha hasi ziriko zirafata amasanamu ravye urabona mu kirere urabona umukara kuba ukuri yabo kuboneka uhasigaye ko tubona ahantu neza na neza baza gushikira kareba hajya barafise ingene babaraba n'ingene bashikira byonyene ngabo bagira bashike baratanguye kuboneka turabona hajya ngabaho bageze ubu bafise hari ufise ibendera ry'igihugu yambaye ibendera ry'igihugu nguyo uwa mbere ashitse arashitse neza cyane arashitse neza cyane yari yambaye ibendera ry'igihugu nguwo n'ubundi arashitse hafi cyane murabona ko aguye hafi cyane hariho abandi nka babiri bakiri mu kirere ni benshi imbere turabe abona aho bashikira hajya mu kirere urabona ugenda aratsa imyotsi agenda arahuha imyotsi bafise ubuhinga bukomeye cyane imyotsi agira ashike kuyo arashitse 15 yaho yabwirizwa gushikira biboneka ko bimwe Gaspard Baratuza yamwe atubwira ko abasirikare ari bitumwa ko nukuri ibi bisa n'ivyo nabonye uyo wundi nawe arashitse nawe nyene yambaye ibendera ry'igihugu arashitse nawe naguye neza cyane uyo n'uwundi nawe nyene aguye mu kibuga Intwari uyo n'ugira kane nawe ne afise ibendera y'igihugu uyo
ahagaze aguye ahagaze wabaye uwa mbere n'umukuru w'igihugu cyamukomera amashyi kuko murabona ko uretse ko aguye hafi cyane ya drapo y'ayo mabara atatu y'idarapo ry'igihugu hajya niho uguye neza baba bamuteguriye ko ashikira ujya rero niwe ashikiye hafi cyane hama kabijya rushije abandi nuko mwabonye ko wewe no mukuva aguye ahagaze yashitse ahagaze rugabo ntiyigeze yicara nibaza ko natarije ntanga amanota uyu nimba hari nk'uronka agashimuye kweri nibaza ko yoza ashobora kuba mu bambere arashobora kuba mu bambere nuko reka turindire ko ashobora kuba hari abandi reka turabe ko hari abandi baza biteguye baje kwipanga neza ibintu bice biba umunoni muje rero nguyo rero aguye ahagaze nguyo n'ubundi nk'uko muhejeje kubibona nawe nyine arururutse akaba yururutse neza na wene murahejeje kubyibonera ni ukuri uwo n'undi agira kabiri aguye ahagaze ego ndabona n'uwundi akiri mu kirere reka turabe nawe nyine ashika ibirori biryoheye ijisho ariko araza agira shike nawe narashitse neza cyane yaguye ahagaze nawe nyene umukomando kabisa n'umupara arana n'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bamukomeye amashi umutambukanyi wiwe bakomera amashi hari n'uwundi akiri mu kirere nta kintu kiryoshe nko gukora kuva hariya mu kirere ugashika ngaha ugaca ukubita amaguru hasi ugaca wiruka stade abantu nk'aba bose bariko barakuraba banza amaso ni babiri ngabo bandi nawe aguye hafi ya wa muzingi aba basirikare ntibasanzwe ubona ko bagwa bahagaze bagwa bahagaze ariko Felice ahantu wo kurungikayo ga Felice wewe ubona kabisa hari ahantu wo kuruka ukaza n'umutaka ugashika je nibaza ko no sinona byemera kucayo je nibaza ko woca ukimaza amaguru bopfa kubimbwira nkaba nirutse ndabona bose baraba hejuru hari uwundi akiza hari uwundi akiza abo mubona wanyu n'umuhinga arona aguye kuri wa murongo kuri wa muzingi bategurirwa aba bantu rero bagwa mu buryo muzinga buri bihanganye go kubera ko yururutse bwa nyuma ashobora kuba ari we ngira ngo bemera muri bose afite ubuhinga budasanzwe kweri bari n'ubuhinga ariko General Baratuzi yaba ari hafi ari kutubwira buno buhinga ico nibaza ko ni MC General nibaza ko acafata kanya ko kudusigurira ibihejeje kuba atubwire na buno buhinga ingene bukoreshwa mu bijanye n'imirimo ya gisirikare ivyo ari byo vyose kera twaheruka ariko arabakomera amashi mukuru y'igihugu yego kera twaheruka batubwira ngo ni bande aha rero baje gutanga raporo ivyo mu gisirikare rero hajya nta waduka haba gutangura haba guheza baje gushikiriza byose abaca baza gutanga iraporo ku mukuru w'igihugu kizigenza mu ntwara mihito beza cyane nkuko nabivuze reka turindire Baratuza atange insiguro nibaza ko aza gutanga insiguro nyuma y'aho uburongoye abo bakorotse azoba amaze guheza gutanga icegeranyo ku mukuru w'igihugu turabise rero ibataillon de parachutistes aboye rero nibo baserukiye
baraje amashi menshi cyane kuri izo ngabo zacu bongera amashi bahejeje kuyaga n'umuyaga ubu naho rero bagira bavuge ivyo bahejeje gukora abahinga mu kuyaga n'umuyaga ururimi rw'ikirundi mutekane gato mwumvirize agira bavuge bahenye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu kizigenza mu nzego zo kuvuna amaso umutekano ico bahejeje gukora baca batanga ipero nye mwumvirize gatoya Agenda, Boukeshima, SSC, 49-42 de la matricule, adjoint chef instructeur au centre d'entraînement des parachutistes, vous présente la section des chuteurs libres à haute altitude à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance du Burundi. Le son de démonstration est à présent terminé. À vos ordres, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, priez à vos ordres, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Langage des parachutistes. Félicitations, merci beaucoup. Merci beaucoup. amashimwe cyane Ikindi nabamenyesha nuko aba bose mwaje kubona ari abajene cyane. Harimo deux jeunes sergents uwahije kuvuga mwumvise yuko afise pete rya adjudant niwe akuze muri bo. Ahasigaje amapete nkanga adjudant chef adjudant major urumva nk'imyaka 70 ingahe nawe nyene ashajije akoroka mu ndege bariya nabo babasereje niho bagitangura ngira bamaze mu gisoda nk'imyaka 5 ariko murabona ibintu bahejeje kutwereka rero dufise ingabo ziza ubwenge zikerebutse ku mwaka uzaho tuzobereka benshi abasipara bazokuzura ikirere hanyuma umwansi acacugumira babigize neza cyane rero mu kanya kaza ndazi bariko barikazanura bamwe bari batonze hariya kuri boulevard baza bariko baregereza kugira ngo tubereke ico tumaze iminsi dutegura uno munsi muraturorera baraturorera abapapa bacu abamama bacu nabo tuvukana bashiki bacu na bene wacu tuze kubereka twebwe gusa ico independence ivuga kera bahora bavuga ngo nta murundi yoba umusoda sinzi washi yavuga ngo ha warivuza azogyume ko azokwibonera reka rero tubishire mu kanya mu ngiro mu mvugo no mu mugere muca muraba umugere ngaha ingene bigenda biri harmonize bigende neza bivuga neza nta kajagari karimo ifise umwanya itangurira n'umwanya imara nuwo nyene twebwe turaharura byose mu kanya rero katari kanini ibimenyetso vya mbere abaza kubereka aho batangurira kugirira recommandement bagira bashike hama bandi nabo baci batangura kugira ico bita evolution imbere yabo hatangwa bagenda ku muziki bagenda ku muziki ibintu vy'ingabo n'igitangaza
byose babipanga ku murongo bipanze ku murongo akajagari kajamwo kirazira no mu kuririmba ururimbo rw'igihugu cyacu abasivile tugiranira pura tukaba duhejeje mugabo mwebwe wabonye biratwara iminota itari mike ego hajye none abo baje gutonda no kugira ngo berekane yuko aho defiriza guca canke nibo baza kwereka amakomande mahera naho amakomande mabera hajya bashikira iryo wa mbere barafise ico bavuga bashikiri wa kabiri barafise ico bavuga bafije wa gatatu hari ico bavuga hanyuma n'uwanyu wa kane barafise ico bavuga ni sequence bacita sequence ngiri uracuma sequence ico ni gifaransa naracize muri maternelle mu gisoza kirakora gose rero sequence nta gitakara aho nta kwihenda nukuvuga abari ngahaye mwokuraho mwokwigiraho mukababisa abamenyesha makuru mwigize y'ivyuma mwigize y'ivyuma kugira ingabo zironke ngerezi kubita umugere kabisa ego nkuko mubibona rero urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi rwagiye ruratera imbere kuva mu mwaka w'2007 murazi yuko twahamagariwe kuza kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu mu gihugu ca Somalia hari mu nyuma yaho umwaka w'2005 habaye ico gushira hamwe abasirikare bahoze mu mugwi yagwana hamwe n'igisirikare ca leta mu mwaka w'2005 abanyamahanga baritegereza bati aba barundi ubwo ntibazohava bamarana baraturaba baratwitegereza imyaka ibiri kuko bo bagomba kwigumira ngaha hanyuma basanga abarundi twebwe turota rumwe turababwira tuti ivyo mwariye biramaze mu Burundi tugomba kwitunganiza ivyacu kuko twarikukiye niho rero bagiye badashaka mugabo bagenda ku nguvu baca basiga baturaba ati tuzoraba nyene tuza kubabangurukanya kumbe umuti twarahejeje kuvuguta turiko turiga ingene twogira ico bita harmonisation no kuvuga gushira ubumenyi hamwe umwe icaze akashira uwundi akama tukaca twubaka twarubatse rero igisirikare gushikaho mu mwaka w'2007 badutumako mu gihugu ca Somalia ngo tuje kura batwitegereze ivyo twigira baca basanga ahubwo abasirikare b'abarundi nibo ba mbere barabikoze birashimwa ntihari horoshe ntihari aho gutuma umwana mugabo dushitse hariya je nari mu ba mbere batanguye twarakoze birashimwa baca bagira bati mbega abo bantu ahubwo ndibo kwigisha abandi banyafrika abasirikare b'abanyafrika tuca turarengera ibintu byose turagarukana amahoro muri Somalia baratekana baradukunda mbere batwita bamwe papa Burundi kuko barabavura abaganga b'abarundi bakavura abasomali ku buntu abasirikare b'abarundi bakisonzesha ku munsi wa kane kugira ngo ivyo bari gufungura babibikira batagira ico barya ukwezi guheze bagaha batagira ico barya ibifungurwa baca batangura kuvuga bati abantu batubika umukanda kugira ngo baramire abatagira ico bihereza abantu n'intwari ntibaje aho abandi bagenda barogiye kurondera amatungo n'ibindi abarundi bagiye gufasha abasomali gushika rero no munsi aho Somalia igeze ndabona jewe uburundi bufisemwo ukuboko kunini naho abarundi ntibavuga menshi ntibavugira hejuru twivugira make mugabo tugakora byinshi ico nico kituranga kandi nico ciza rero nico cyaturanze gushikaho mu 2014 naho ishiramwe mpuzamakungu ONI yagize riti reka dupime muri ONI naho Centrafrique bacatumako bashitseyo ubu onye Centrafrique ngira n'u Burundi umenga bonse rimwe ndetse hariho n'ibisongerezi b'intwazangabo barungitse kwiga ku ishuri yacu bamaze imyaka 2 ubu bariko bararangiza umukuru w'ingabo wa Centrafrique arashima cyane agira ati ahubwo nzohava ndungika benshi ivyo rero kuba dushimwa
ku bikorwa turangura hariya bakaza kwiga karangamutima. Umusoda agizwe n'akarangamutima, akangamutima ka gisirikare. Mon general naguciriyemo mengo muri Central Africa amatwa asomera mengo mukuru w'igihugu cyaho yaratwemera kazoduha intara yose akayigabira Burundi tukagira intara zitandatu. Kubera twakoze neza yarashimye cyane. Ico ni gishasha cyo bari cizangiriko. Uragikorerako vyoba vyiza kandi imigenderanire nuko nyene igira. Vyoba ari vyiza ntawo vyanka atari uko twokoma amashi. Rero ingabo z'u Burundi murumva yuko ziduze ibendera mu makungu. Waruririmbo ruhayagiza igihugu cacu kirimwo. Ndamaze kumva umudiho ngirirwa wawumvise. Namaze kumva. Abamenyesha makuru ahubwo ne batufashe batumurikire ari iyo fanfare kiravuga nituriko turayibona. Oya ntaco. Ntaco ahiri aho nukuvuga umaze kuyumva yuko bagira bashike kugira amasanamu agende neza rindira babategerera aho bagira bashike muce muraba baragira nabo nyine utuntu twiza cyane tubereye ijisho twerekana yuko abarundi hari umuntu utaryoherwa yemwe jewe uwonse sura ku mutima yosanga hera de uno umunsi mwiza umunsi w'intabone n'umunsi umwe gusa mu mwaka urazi kavantara aguhagazeko bozana amagizo n'amasoro ikindi akanyama keza umurundi ntiyakarya woroye ibitungwa baraza bakakunyaga urukomba amazi bakagutoza ikori ry'umutwe bita impôt de capitation mu rurimi rw'igifaransa